ibirori biri hano murumva akaziki kavuga indani murumva abayaga indani ni filme ico no kwitira resi twaramusha kumugaragara uyu munsi resi yitwa Mwamikazi Resi iyo resi rero twashize kumugaragaro uyu munsi umwe no kuba twari twuguruye inyubako yacu ya Hidden Talents Company no kuvuga ngo twashize kumugaragara ibikorwa byose bizozo bikorerwa muri Hidden Talents Company aho navuga nka salle de cinema VIP aho abantu bazashaka kuza barorerera amareresi yabo. Hidden Talents Company nayo ikaba ifise ibisata bitandukanye harimo Fiska Mixed Salon uvuga salo y'abamama na salo y'abapapa. Ivyo twabishize muri Hidden Talents kugira ngo bidufashe muri ivyo bikorwa byacu nyene dusanzwe dukora by'amareresi aho kenshi twahangayika kugira ngo dushobore kuronka aho twikoreshereza ama makeup canke abigeme bashobora kubakorera imishatsi n'ibindi canke kwimwesha ugasanga igihe cyose turahangayika duca tuvuga duti ko Hidden Talents yagutse reka nico gisata ca salo tugishiremwo. No kuvuga rero kubifuza bose gukoresha umushatsi canke kwimwesha barahawe ikaze muri Hidden Talents Company hano kuri Kibuno byose biba bihari. Aho rero ikindi ndavuga hariho restaurant iyo nayo nyene twayumviriye kugira ngo bidufashe mu matonaje hanini cyane kuko turakeneye ivyo gufungura ugasanga turahangayika turiko dukina amafilme cyangwa turiko dukora indirimbo ugasanga turinda kubituma kure na kuranga bitugora. Ivyo nabyo twabikoze kugira ngo bitwororeze twebwe n'abandi bose bavyifuza bashobora koroherwa abashaka gufungura karibu hano muri Hidden Talents Company ifungwa ziba zihari. Ico n'igisata kigira kabiri ngira ko mvuga ica gatatu turafise studio ikora indirimbo neza cyane studio record twita Hidden Talents Record. Turafise talent show aho kwerekanira impano umuntu wese yifuza kwerekana impano arahawe ikaze muri Hidden Talents Company impano yawe barayigaragaza ndetse bakanayifurura nkuko akaririmbo kacu kabivuga ko dufurura impano yinyegeje. Rero hamwe n'ivyo abakinyi b'amareresi nabo nyene bahiriwe bahishije kuko ni jewe nyene bizeye ko ndabarongora imbere y'amategeko abakinyi b'amareresi tukaba dufashanya ibikorwa n'abandi batandukanye basanzwe barongoye ibintu bikorwa mu gihugu. Je rero nkabaserukira ishiramwe ko Sinebu Coopérative des Cinéastes Buhunde ukuvuga ngo muri Hidden Talents hari ibintu byinshi urumva ko hari n'igisata c'abakina amareresi wifuza kwevarwa muri cinema nawe nyene abahawe ikaze kugira ngo yifatanye n'abandi mu ishiramwe rya Sinebu. Ego. 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 Hidden Talents Company navuga ngo ni societe isanzwe ahanini ikora ivy'impano zinyegeje. Navuga Hidden Talents impano yinyegeje. Hidden umva ni hide kintu nyene kinyegeye. Rero kubw'ivyo Hidden Talents Company kabayaje mu ntumbero yo gushigikira abenshi bafise impano zinyegeje. Urabona nka mwebwe batanga muri ko mumbaza kino kiganiro bashobora gusanga ugeze mu myaka 35 40 40 ingahe hari impano utigeze umenya yuko ufise kandi ugasanga yakugirira akamaro ugakura ukayisazana canke ndetse n'umuntu akayipana. Kubw'ivyo rero Hidden Talents irorohereza abantu benshi kumenya impano zabo zinyegeje ukamenya ntibega apare yo kuba swate nkamera canke ndima canke mvuga makuru canke nkuri kindi cyose niye yindi impano ufise kuko umuntu aragira impano principale yiwe n'iyindi yinyegeje nk'akarorero je na neveriwe muri cinema nakina amareresi cyane ariko tugiye mu muziki ibara ricarigwa ngiye gukora muziki murabona afishi inyuma yanje iyi ni Hidden Talents Music Label ni gisata kindi natanguje muri Hidden Talents cyo gufasha ugwaruka kugira ngo tuje hamwe urana ko nafasha ugwaruka rubiri imisoro ibiri kugira ngo nshobore kubashigikira mu mpano zabo turi kumwe siniteze imbere je nyene ariko mfate bandi babiri niho uburyo bwanje bugarukira manze nteze imbere bano uretse ko hari n'abandi dusanzwe dushikira ku ruhande ariko ababona bafashe kugira ndabiyegereze urana ko twambaye n'impuzu zisa ni Hidden Talent Music Label. So iyi rero ikazoba ikora umuziki udasanzwe bifuza guteza imbere umuziki ndundi. Ivana shaka kubaza kuko turamaze igihe filme je ndi kunaraba birabira hafi kandi atari hafi cyane je umenga riva inzobere mu filme ya filme Yego cyane rero shaka kubaza intambo ikomeye cyane tuzi ko imenyekanye muri no minsi kugira ngo ushike kuri intambo yo kugira izi nyubako isagara byoroshe gasako gukoresha amakamera n'ibindi bega ikora batari banga uburyo bwa filme. Ico navuga ikintu ca mbere cyo noshimira Imana ku kuntu yashoboye kuduha impano zidasanzwe kugira ngo twiyungunganye ndetse ikaduha n'ubwenge kugira ngo dushobore gukoresha neza impano yaduhaye nico tuzironsemwo tukakivyaza umusaruro. Aho rero tugenda dushimira
novuga abadushigikira hirya no hino. Umuntu uburyo ahabukura ni henshi cyane, hari abamuterera, hari ibyo akorera wenyine akagenda arabika duke duke gushika agashika ku ntumbero, uretse ko hariho n'abandi bantu bagenda badushigikira mu buryo ubu canke buriya dushimira. Intambwe iracari ndende, turifuza kugera ahandi haruta kubandanya dukora kugira ngo ibikorwa vya Radio Talent vyaguke bigere kure. Turifuza gukora radio na television ishikana kuri ibikorwa vyacu, ibintu nka vyaguke urumva uburyo buracakenewe ni bwinshi cyane. Ivyo byose tugenda tubirondera buke buke, twizeye ko Imana izobidushoboza. Biri kose ndabura cyari poto nanuravye kubaruka mu Burundi bikoje impano cy'amasinema mu by'indigiri mu musiko n'indiri mu maziko tukorera abantu bikoje impano kabisa cyukuri zirahari. Impano zirahari cyane, abarundi barafite impano zirahari, uretse ko abenshi babikora bacika intege kuko usanga badashigikirwa, ariko notera intege abafite impano bose yuko batocika intege. Nageze kwandika indirimbo ivuga ngo impano nzanano, umuntu wese arafite impano nzanano, impano mvukanwa. Nagira umuntu azikengera, umuntu ashoboye, Imana ntirenganya, umwe wese umuha impano yiwe, uretse ko abenshi bakopia ibyo abandi ugasanga bataye iwabo, originalite yiwabo. Rero no kumenya umuntu wese ico yaremanywe. Hari abafite impano zo kubumba, impano zo gucreya, impano zo gucapa, impano zo tugeregene dutandukanye. Ikintu cyose umuntu ababona ko yo creya kikaza ari unique, kimubeshaho abandi bagitangarira, ni impano. Ubwo rero talent show irafasha uwari wese kudevelop impano yiwe iyo ari yo yose. Rero zirahari, urabona ko twuguruye no musi ibikorwa vya Radio Talent Company ku mugaragaro. Twifuza ko uwari wese weza kwitura Radio Talent Company kugira ngo ya mpano yiwe yimufururire. Nubwo uza utayizi, twe turagufasha kuyimenya, turabigufashamo. Rero ukurabira aba ufite ibyizigiro niko cyari ku nama cyane. Ariko ufite ibyizigiro ko bosha kubeshwaho n'uyu mwuga w'amasinema n'indirimbo. Yego, filme irashaka kubesha umuntu cyane ko natwe nivyo dukora biratubeshejeho kandi byaradutejeje imbere ku ntambwe ishimishije. Rero umwe wese bivana n'agaciro yabihaye kugira ngo bishobore kugira bimushikanye. Hari abizamwo babihaye valeur, babikurikirana neza ugasanga babifata nka blague, urumva aho ntaho byo gushikana, ariko umuntu abifasha nk'akazi akavyubahiriza navyo biramugeza hanze. Murakoze cyane. Intambamyi nyamukuru ahanini duhura nazo, ibikorwa dukora bisaba uburyo bwinshi, kugira ngo ushobore gufilma filime ireresi uyiheze, bidusaba uburyo bwinshi. Ugasanga intambamyi ya mbere ni kugira ngo dushobore kuronka uburyo buzorangiza amatokonaje yose ya filime tuba tuko turakina. Ikintu cya mbere. Kigira kabiri, burya buryo buke tuba turonse ushobora gusanga budashaka kudufatira ameze de passage dukeneye kugira ngo dushobore gukina za reresi dutekanye. Ugaca usanga tuko dusaba ya mazi yo gukiniramo, hahandi usanga abana bariko barira canke se ugashatse gufungura saa sita n'umuzibira, ugasanga utashe ya reresi idaheze. Iyo ni intambamyi ikomeye cyane, aho kenshi usanga hariho n'amasene tugenda duheba bivanye n'ibibanza twagiye dusaba bitari mu mamezo de passage. Ko mamezo de passage hanini nizo zagenewe gukiniramo amareresi kuko ziba zitekanye atamuntu akwinjirirako canke ngo umwana arire. Kubw'ivyo rero bisaba ko turonka abadushigikira kugira ngo bwa buryo dukoresha tuburonke, canke ibikorwa dukoze bironka amasoko canke bishigikirwe kugira ngo bitworore gukina abandi mareresi abakurikira vyoroshe. Uje kwerekana impano nta buryo bwinshi asabwa, uretse ko amamega yo yabakenewe kugira ngo cya kiganiro kiciwe gishobore gushikanwa kure ku mbuga zitandukanye, canke babandi bamukoreye kijya kiganiro bakeneye akadeplacement. Biba ari ibintu bito cyane bitamuvuna, ariko igikuru nuko tuba dushaka ko impano yiwe iseruka ikagira ico imariye we n'igihugu. Yego. Ikintu cya mbere twosaba na cyane cyane leta niwe muvyeyi, navuga ko avuze bishoboka ijwi rishika kure. Leta irakwiye kudushigikira kugira ngo za reresi dukora donc zishobore kugurwa na cyane cyane hisunzwe itegeko rya droit d'auteur, aho usanga ukinyereresi ama studio yose ugasanga yakwiye, nibikunde yuko za studio zikurihawe wayikinye usanga uhomvye atacuronse. Bisigura ngo barakwiye kugira ingene twakorana n'izi studio bo bakaronka izo reresi, ari uko natwe arico twaronse. Cyo cya mbere. Gira kabiri, YouTube ku butaka bwacu bw'u Burundi ntituriha. Oriko ibindi bihugu ibikorwa byabo birabwa, YouTube irariha,
abajene bakora amareresi cyangwa umuziki cyangwa comedy ikintu cyose birakwiye rero ko natwe batwigira ingene YouTube mu gihugu cy'u Burundi ingene ama views yacu yogira agaciro akariha kuko twebwe nk'ibikorwa birabwe kugira ngo uronke no dufaranga dukeya nuko biba byarabwe n'abantu amahiganwa atandukanye twaragiyemwo uretse ayaha mu Burundi amwamwe niyo tutarashobora kujamwo kuko usanga rimwe na rimwe uvuga uti aya mahiganwa nubwo no yajamwe mu bindi bihugu barahiganwa miliyoni 50 miliyoni 100 ugasanga ntihiganwa rihiganirwa miliyoni wewe wakoze filime y'imiliyoni 10 ugasanga uri kuhiganirwa amajana 5 amajana 3 urumva si ikintu kiba kiryoshe rero n'abakoresha amahiganwa barakwiye kwiga ingene bose aba sponsor ugasanga bariko bahiganisha ikintu umuntu hamwe utsinze ubukene uco busezera uco uvuga ati vy'ukuri n'inzu ndayubatse canke ndaguze umuduga mu higanwa rimwe gusa mu bihugu bindi urashobora gusanga bahiganirwa miliyoni 50 miliyoni 100 abagwiza tunga iwacu ntibiratangura sinzi nko ku bandi peut-être vyo byarashikiye ariko jewe novuga ko bon sinzi ko ariko tuba tutarabitura cyangwa tubarondera ariko ku by'ukuri birashika ariko turifuza ko nabo batahura agaciro k'umunyempano bamenye ko dukoranye nabo nyene ivyabo vyongera bikaja ku rundi rugero kuko nico tuba tubereye tuba dufise abantu benshi badukurikirana rero biba biryoshe turiko dukorana nabo mu bikorwa tumenyekanisha ivyo bakora nabo nyene bakagira ico baduhaye gukoresha amapublicité abanyamahanga ugasanga nabo bamanitse ku vyapa vyabo sico kiza giteza imbere umwene gihugu afite impano oya nibatwegere dukorane kugira ngo tubamenyekanishije ivyabo nabo bagira ico baduhaye niko kwa kwiteza imbere nyene namwe murakoze mari bahezagire